Muy buenos días. Mwaramutse. Un saludo a todos los hermanos Intasho kuri bene reunidos data por Zoom bose bakoranye biciye ku buhinga bwa en Zoom Chile muri Shiri con el reverendo Patricio hamwe na Lara Revera Patricio y en Lara los diferentes lugares que mu están micungararo conectados de Chile itandukanye aho bikonexe esta hariya muri conexión de Shiri Zoom baciye y ku también buhinga los que están a bw'itumatumanako bwa través de los Zoom diferentes países ndetse n'abari mu alrededor bihugu como bitandukanye Bolivia, n'ibihugu bibanye Brasil vyaho también nka que Bolivia, envió un Brezil. saludo, Ndibaza el yuko hermano yarongetse Samuel intasho mwene Franca data a Samuel este Franka servidor y arazindungikira le envío yo un saludo a él, nanje ndamurungikiye a todos los intasho hermanos na bene data bose que con él se congregan allá en bakoraniye nawe hariya Jacaraí, muri Brasil, Jacaraí, Brazil. los cuales también se conectan Nabo nyene con barikonekta estas actividades de muri bino estudios bikorane bíblicos vy'inyigisho za en las Bibiliya mañanas mu con nuestro hermano gatondo Patricio. hamwe na mwene data Patricio. Y así también en todos los lugares Uko niko biri lo n'ahandi están hantu hariho haciendo, hose además de bariko en barakora sus congregaciones nyuma y'ibikorane en bagira mu makoraniro presencia, o sea, están bari todos kumwe, ni ukuvuga ngo en la bose congregación, bari mu también ikoraniro utilizan vyongeye estas maneras barakoresha n'ubu buryo a través de internet biciye kuri para también internet tener estos kugira ngo estudios naho nyene de la bagire zino palabra de Dios nyigisho y el z'ijambo programa de Dios y ry'Imana hamwe así n'umugambi w'Imana, seguir creciendo en bityo el babandanye conocimiento de la bakura palabra mu de Dios bumenyi bw'igihugu c'Imana correspondiente a nuestro tiempo, gihwanye n'iki la gihe cual cacu, son profecías que están aribwo siendo ari cumplidas ubuvugishwa buriko para que así burashitswa kugira ngo bityo pronto tengamos vuba la que estamos anhelando y la que turonke estamos ico twipfuza, ico twamye pidiéndole a Dios twipfuza, y que en ico este twamye tiempo dusaba de Imana, preparación la vamos kandi muri iki a gihe co obtener, lo cual kwitegura es tuzokironka. nuestra Ico adopción. naco ni ukuragwa mu mwuzuro Así que kwacu. Dios les Nuko bendiga y les rero guarde Imana ibahezagire, Imana y ibarinde, que esta mañana kandi se kino sea de gran gitondo bendición y coba crecimiento ic'umugisha ukomeye espiritual cane no gukura ko mu para buryo todos los bw'impwemu que están ku en bantu estos bose estudios bari muri izi bíblicos, nyigisho za Bibiliya, no tan solo allá en Chile, atari sino hariya muri Shiri gusa, en ahubwo toda la faz de la no mu tierra. micungararo Que itandukanye Dios yose bendiga y'isi. Imana grandemente ibahezagire a cane todos y tengan mwese, kandi un día mugire lleno umunsi de grandes wuzuye bendiciones. imigisha myinshi.